Kindi nacho turasangiye n'akazi. Yes. Nibaza rero Alex wawe bose muracavuga. Jeff mu ex umwe. Uyu. Turavugana niyo mfise mu ex umwe. Nta mu ex wundi ufise. Lolilo si mu ex wa? Niyo bivuze. Niyo bivuze. Lolilo si mu ex wa? Yamaze kukubwira si mu ex umwe. Lolilo si mu ex wa? Sa? Lolilo si mu Lolilo si mu ex wa? Lolilo si yo ex wa ko wari. Shanza. Sindiko ndakumva neza. Lolilo si yo ex wako. Sindiko ndavyumva. Twaririye none. Abo ntemera nuko yavuze ko afise umu ex umwe wenye. Okay. Birabasha ranje ngenda basubize kera. Ubu mwe muraba best we? Bonje ndiko ndavuze kuntu mwako muravuga. Ikindi nacho utaziyozi. Avant ko jewe dukundana na Rafro. Twa dusanze turabagenzi. Avant. Imbere gukunda. Ubwegenzi ko selon toi ufata gute ubugenzi? Muvugana nibaza ko biri bizarre. Ukundana n'umuntu akumva ngo uracavugana n'umu ex wa c'est vrai. Jewe nasho ndavugana n'aba ex wanje. Mugabo ntivyaba biri normal ku mutima. Ahubwo iyo tutavugana peut-être nk'umusheri wiwe no bafisa amakenga jewe. Kubera? Yego. Kubera? Gute utovugana n'umu ex wawe kandi uzi ko vyaraheze. Atarwango rujimo. Mugani kubera ko musangiye akazi. Iyo muza ko mudasangiye akazi. Afise indirimbo nkunda muri album yiwe. The Colors niyo ndirimbo yitwa Colors. Colors, merci. Indirimbo nziza vraiment. Indirimbo. I come from afar, but no one knows me. I saw the feelings, I feel the sorrow, undercover. Narayibitse, wisdom, nayo nataye. The colors deceive you. Sometimes your shadow speak to you. Ndamaze kenshi kwiyumvira kubiheba. Ni industry yacu. Bifitiye mu ruhara. Iracintege iraruhisha urakora imyaka myinshi kubura ntacu kurakuramo. Ntacu kurakuramo wagenda kuri Facebook asanga amakomentari mabi bagututse urumva ukumva umenga usara. Bonjour les amis, comment allez-vous? Meze neza no musinga ndabahesho itesa mugira mugesho ebana nibaza ko nimwagirwe muza kumbwira uzi merci nawe je mérite un merci kuri igana ngenda bakorere uyu munsi kwa kiryoshe cyane. Anyways, ni the Siren Show, ni amashow yacu ya Siren Vibes. Nk'ibisanzwe narabasiguriye ko ari ibiganiro ngiye nkaramubona mugabo n'amashow yiwacu. Fisi abatumire uyu munsi bateze d'abord bose baratera inkuru. Umwakire wenye aratera inkuru. Uwundi inkuru urere twabahuje bose. Kandi reka ndayireke ni baca bakagumwa ikiganiro babivamo. Reka ndabakire hama sishaka kuvuga amajambo menshi nshaka muze kuvyibonera mu kiganiro. Sije none ndabakiri murashaka kuvuga iyo nuko muravuga mukabivuga kuri kamera bakuvuga ibintu byinshi behind the camera ubunye bagira bazayivugire ngaha anya mwumva ukuntu batera inkuru arafroma sawa kandi gutufite telefone nziza yishije ngaha anya bedeko na kanu ko mushira ko bayira. Iyi telefone yiwe no gutagiye muri 14 Pro Max. Na pochette ni ya 70,000. Merci beaucoup. Yego. Yigire gutya kugira tuyiha agaciro. Okay. Niho Nuru. Muga yarayimenya amaso. Fuma ngali. Animeza kunyana sambura macho. Nashaka kugira gutya. Bon. Très bien. Voilà. Abishoboye. Sinigeze ndugura n'umusino. Okay. Mwana niko. Basalimie batu. Hello, my friends. Wagwen. Yeah. Guitare. Oui. Mezene. Uri agite rameze gutya. Ndakomeye. Umva si wowe ubona ndaguhaye ijambo ryo kuvuga.
Bash naguheruka kera muri girlfriend ndakumbuye cyane nako ndamubwira ko tuzotumira muri girlfriend Chanel n'umwana wiwe umwana we afite 18 ans yeah yarizinduye Alfrase yaye 18 ans nta mwana wo ufise Sabana na mwana afise sabana asigaye jalousie ibintu anyways abatumire banje n'uyu munsi naba Arafro na Chanel abantu bazi histoire yabo na ba ex muga biratesa nigame nakiri ba ex baje mu kiganiro kimwe exclusive numva mumeze gute tumba tumeze neza ubuzima burabandanya ni bon mwaramukanije mbe ntimwaramukanije twaramukanye muramukanye ukunyene niko muramukanye ego no sha turamukanye gute kujya muramukanye ego bavuga ngo kace ntiyacu gwa oya iyo ni migani abantu bifondeye iyo migani nkora okay nkora bon je question mbere nibaza ko ariyo question abantu bose bafise bamunye indirimbo ya Rafa bakiyibona ntitwari tubizi ko abantu bari inyuma batari hafi no twari tuzi ko mukivugana cyangwa ko mukiri bagenzi cyangwa mushobora no gukorana igikorwa nka kijyanye umusanga muri abagenzi ubucuti bwaragumyeho canke Arafra byose je ndafite indirimbo kandi kugira ngo igihe hiyiti turondera kabez ifa ko ndayishiramwo umu ex wanje canke ubucuti bwari busanga buhare kuva kera of course guto gukorana n'umuntu mutavugana akazi akazi même si na akazi gusa turavugana n'umugenzi wanje Chanel so ubuzima bwiwe nanje ko mubizi yagiye ko muri kumwe of course oya si bisanzwe no mushaka cyo ega abantu yo bakundanye no turi babiri uko byo babimeze kose naho byo byarahize gute ariko muramenya yuko ubuzima ari ubundi buzima kandi ikindi naco turasangiye n'akazi sinibaza rero Alex bawe bose muracavuga James umu ex umwe uyu turavugana niyo mfise umu ex umwe nta mu ex wundi ufise rero umu ex wa yabivuze rero umu ex wa yamaze kukubwira umu ex umwe rero umu ex wa sa rero umu ex wa rero siyo ex wa ozi wari sindiko ndakumva neza rero siyo ex wako sindiko ndavyumva waruvuze rero yo ex cyane niko yari klima sindiko ndavyumva cyangeze ntagiye je nta kintu nakimwe ndiko ndumva hose peut-être uvuze nk'ikindi yindi question peut-être ndashaka kumva sindiko ndakumva ukura cikagurika okay ntacu reka mbaze Arafa abax bose muracavugana abax bawe bose yego bose bose abax banga babiri uyu nande nundi uyu ari mu bax bawe mugabo yego wowe uramwemera ko mu ex okay sasa uyu twarakoranye iganiro ndamubaza ibibazo by'iwawe mwavuze ko ngyohe kuba muri kumwe kura ko muca mubinyishurira hamwe ngenda bigarukane byose Arafro mwapfuye iki bo icyo kibazo kiragupishura kuko si cyo kibazo turi muri thérapie de couple cyangwa mwaje kutubaza twebwe igihe muhebana ntihabwaza ama YouTube channel nta n'ibiganiro byari bwaze byinshi kugira tumenye ati couple yacu favorite twafana ya Arafro na mugiye kuduprofita rero ubonye nkwenze bwati mwana bishimye kubaza baje bazanaye bo je nibaza yuko bahani tuzovuga icyo twapfuye ahubwo gikuru nuko nubwo twahebanye ariko tukivugana neza n'akazi dushaka gukora cyo gikuru oya basi wowe acavugana n'abax bawe kumbe ufise benshi yego okay baravuga ngo umu ex n'uwo mwavyaranye gusa uwo mwavyaranye donc iyo uvyaranye n'umuntu ngo niwo aba ari muhebana nibo ba ex bafise valeur ngira ngo kurusha abandi ba ex kubera iki bafise valeur none iyo ukundana haguma hagaruka gukundana none umva n'umu ex mwarakundanye umva n'ujya mutavyaranye mwarakundanye umva muga ko ari bimwe yego okay umva rero n'aba ex bose baba mwavyaranye mutavyaranye donc umu ex n'umuntu mwakundanye hanyuma murahebana mugufise umu ex umwe James umu ex umwe ozi nibiki none uko ufise benshi James umwe ozi tugani birago jewe
nije mba ndiko ndavuga kandi bawambajije genda kwishuri kandi no kuri kumana navyemeye kandi jewe nije mfise abatavyemera birabasha birabaraba nta numwe ashaka kunyishurira mu kibanza canje ni jewe jenyene wambajije nabwiye je mfise umex umwe akaba ari unasikia chata chata nini si ex tu twarakundanye oya rofete kumwemera nuko maybe hari abandi bitagenze neza oya uye ntemera nuko tutakundanye yose twaririye none abo ntemera nuko tutakundanye umwe wenye okay birabasha ranje ngenda basubize kera ubumwe muraba best we bonje ndiko ndavuzwe umuntu muravuga ikindi naco utazi yozi avant ko jewe dukundana na Rafro twa dusanze turabagenzi avant imbere yo gukundana kuravyumva twana abanye mu myaka biga mwarakuranye muzo gukundana gute uko ninde yazundi kandi yoziwe ibyo bintu bireke ibintu hari birefu tubwire nico kintu navuga yuko twari abagenzi kwanza hanyuma mu nyuma birikora vyonyene turakundana hanyuma mu nyuma birahera ubuzima burabandanya ariko bazi impamvu aba ex batavugana ni kubera haba harimo umwe muri bo atemera yuko vyaheze canke atakoze amakosa canke ivyo bintu vyaheze canke habaye ingorane iyo muvyemeye mwese mukavugana nta rwanko ruba rurimwo kuko n'urukundo ruba rwaraje hanyuma mu nyuma maybe rurahera ni petani mu nyuma birahera nuko bimeze iyo rero ubonye aba ex batumvikana ni ukubera harimo umwe atigeze yemera ko ivyo bintu vyaheze iciye bishiramo inzigo canke gusanga yarababaye gose vyanse ko yakira abonye wa muntu cagira ishavu abonye ho uri kumwe n'undi muntu ho n'ibindi bindi ozi ibintu vyose biba kuri iyi si tubiba nkuko nyene nukwemera yuko wakosheje ugasaba ikigongo canke nukwemera yuko ibintu vyaheze hakaza ibindi bishasha so rero ivyo bintu utavyemeye ukemerana n'umutima wawe yuko ivyo bintu vyaheze n'ibindi bishasha bishobora kuza mwabandagaje muri abagenzi après kuhebana canke musyo kuba abagenzi vuba ubugenzi ni bushobora kumera nka burya bwa kera ariko si wa muntu ushobora kubona ngo numwasi wanje ni wa muntu ushobora kuba no wafise nk'ikintu yomfasha nkakimusaba nkagikora canke nawe uko nyene sikuca tuvuga yuko ngo kuya twakundanye canke nubona naramugiriye nabi canke yoyo barangiriye nabi ndamunyo niruke ivyo navyo sivyo arafunisa man mwenze neza ego akivuga nawe uyiki kandi yamaze kubivuga byose urukuru mwingena ari karisho wapi ndabimenyereye oya jewe nshaka cya kintu cyo kuvuga yuko ngo aba ex bari kumwe baba ko baravugana ivyo baciyemwo canke ngo nidushobora gukorana akazi canke ngo ari ubundi buzima none ivyo nimba vyarahezega nibica bigaruka mukumburana deja arafise umugore wiwe kandi tora tuvuga presque imisi yose asi umugore wiwe nanye ndafise umusheri wanje so ikindi baze ko atakibazo ni twebwe ahubwo dufise amakode menshi kandi nibaza ko ari ibintu vyo muri Afrika gusa mubwire ozi ari kusutwa shato ozi je bintu birashoboka reka je nikora guje ndikumbariza abantu je ndi ijwi abantu benshi babakurikirana bako barabaraba bashaka ko natwe turiki mwebwe mwe muri baririmbye muri abasani babo sawa mon meilleur hariho amakarite nabonye muhurije ko genre gucokozana gutera inkuru nyinshi mwese murabifise umwe wese kuri kote yiwe muhuye ebana ni story apa napa iyo bishika gasanga ntimubandangije muri abagenzi nimwari kumva ko hari ikintu mwose yatakaje genre gutakaza Chandera mu buzima bwawe cyangwa se gutakaza Arafa mu buzima bwiwe kwanza ndakwibira ibanga uzi ko turacari muri group imwe de cousin yego sio kuririmba gusa yo de cousin kuririmba mwayo de cousin family yes nabo twazanye barimo yego kuva ico gihe ntiyigeze ibomoka ntiyigeze muvana muri kumwe famille yagumye iri hajya il est soudé pour la vie hein c'est une sœur c'est une cousine ati sœur nawe sister numu sister mugabo numukuzina numujama ubu numubro numu sister numu bro ngamwarigeze warigeze kundana numukuzine wawe
Ega nawe uri umukuzina. Just umukuzina wa. Uri umusheri rero. Bivuge. Just umusheri wa. None. Okay. Umukuzina. Umukuzina rero. Sindi umukuzina wa. Uri iki? Ndi umugenzi wawe. Sawa. Ni umugenzi na Channy n'umugenzi wanje. Okay, tuvugane ku ndirimbo bwo ndaza kubagarukanira Nta kibazo turacishuje icyo kibazo za kutubaza. Indirimbo yarafa kuba tayizi twa chosen mu video Vixen ni Channy Queen. Waramaze kuba mu video Vixen kera mu ndirimbo ya Dream Boys. Indirimbo yanje. Ni Dream Boys na tashabwa je. Na Shiba. Yeah. Ndumu actrice. Wallahi. Mva na kandi kazako. Yego ndagakora kandi ndagakora nkuko ndavyikoreye. Yaraguhemvye mbwa. Yaramemvye. Of course. Yaramemvye amahera kabisa. Kuri kiwimvire kwishiramo Channy Queen video. Ni strategy. Yeah. Yo gupushinga indirimbo yanje igikorwa canje. Deja no mustar azwi. Muramuzi ni Chanel nguko mumuzi. Kandi numu ex. Yes, iga ni strategie en tout cas yaramfashije kandi cyane kupushinga indirimbo yanje. Deja abafani biwe ubu ni nk'abafani banje. Yes. Mugani nibaza ko hari abantu naho mu buzima bw'angano kwinjira mu buzima bwa kera nibaza ko hari abantu benshi bari bibaza ko mutavugana. Bari bibaza ko mufitanye amabifu. Nkuko bivuze abafani biyo ubunye bashaka kuvuga ati kumera baracara abagenzi bakaje kwa indirimbo yiwe. Me avamari bibaza ko hari amabifu hagati yanyu. Kandi bijya bintu nukwerekana urukundo ruri hagati y'abaririmbyi n'aba ex. Yes. Ni strategie. Ni byandi nako ndavuga ni abantu bafite amakode gusa batabona yuko ivyo bintu vyoshoboka. Na uzi arimwo. Ndabona umenga rigari yumenga tangara. Mugo muranyigisha. Gusa nivyo ndi nakubwiye ubuzima nakubushiramo inuze amakode. Ushizemo amakode mu buzima birapfa. Il faut juste vivre. Tiens, nukubaho kuko kwisi twaje kubaho twaje gukora ivyiza. Kandi ukemera ibiganiro. Yes. Ugiye kuyima propose wari siri kwaza kuvyemera. Of course. Kwera kumwe mwatse kubiganira ava canke Deja hajeje kubikubwira. Twaravugana kuva kera. Ça c'est 1 2 2 numu actrice. 3 numu star kandi akora umuziki. Gute yo kwanga kandi nakazi naramurishe. Yeah. Video ya mbere Shiba waramurisha. Bon, Shiba sinamurishe vraiment sino besh. Mware mugikundana. Twari muri relation. Yes. Kandi yararirimbye mu gihe ndirimbo. Kandi nashizemo amabaking amajwi yanje hajya muri Shiba. Support your friend. Yes, bon, ayo difference yiga. Ayo difference yuko kijya gihe twari kumwe. N'ubunye tutakiri kumwe kuko nanje ndafise umuntu, ndafise umusheri. Donc yategeza kumamagara ama tukaganira nk'akazi. Umusheri warabizi ko mukira abagenzi. Yego, arabizi. Waramubwiye mu muzi ko waramubwiye. Basi kuba abagenzi ni gute? Kuba abagenzi. Wowe ugenzi ufata gute? Je sinzi ahubwo ugenzi uko. Selon toi ufata gute ugenzi? Muvugana nibaza ko biri bizarre. Ukundana n'umuntu akumva ngo uracavugana n'umu-ex wawe. C'est vrai. Je bana ndavugana n'aba-ex banje. Mugabo ntivyama biri normal ku mutima. Ahubwo iyo tutavugana peut-être nk'umusheri wiwe no wafisa amakenga jewe. Kubera? Yego. Kubera? Gute utovugana n'umu-ex wawe kandi uzi ko vyaraheze. Atarwango rurimo. Mugani kubera ko musangiye akazi. Iyo muza ko mudasangiye akazi. Kandi twakubwiye ko aracari muri groupe, turacari muri groupe imwe. Hariyo the cousin family. Yes. Muga muvugisha ukuri. Bivana n'ikintu mwapfuye. Hari igihe abantu bapfa ikintu kiri sérieux. À chaque chose il y a toujours une cause. Naho mumva ngo umu-ex muga mukafikira ngo ati jewe uyu muntu nahana aciye singene kuhaca. Dushobora kuba twafise raison. Asanga mwapfa ibintu bitashobora kubatana. Jewe naravyo dushobora kuba twafeye n'ikintu gikomeye cyane. Onseje ariko turavugana. Sinibaza ko ivyo twobiha n'umwanya munini cyane.
ahubwo ozi urazi uyo musheri ashobora kuba umuhenda yuko tuvugana n'umu ex hama bigunduye naho ahubwo ufuma bimenya ko munavugana basi ho mbega uwo muntu mwakundanye mutavugana mwapfuye iki mwariciraniraniye habaye iki uzi ko mu bantu bahisemo uko dukorana na Chanel musheri wanje arimo yego aragusapotinga aratahura n'umuziki kubera ko none wabitahura umva antwanya ni lisansi kubitahura ariko nkuko bivuga ariko urumva ko yabitahuye akanabimubwira ku bahungu biroroshe icyo nabonye uzi ariko arivugira okay oya ndiko ndiyumvira ndiko ndisha basima mu mubiri w'abandi bantu sivyo kora ko niyo se tubayemo ko niwansigurira ko ku bantu bose kuvuga ari ibintu binormal ariko kuvuga n'umwe bumvise kuvuga n'umwe sinje bitari none umwese n'umwansi oya si umwansi sivyo si umwansi muga kandi bivana n'ibintu mwapfura none ivyo bintu ko twabifeye turi babiri ni nkuko ubugenzi ushobora guhera umuntu mwarakunda mwari besto muga mupfuye ikintu kiri sérieux hama ubwo bugenzi buraheze avuga ati jema uyu muntu ku bintu kwa nandi ndamwizeye urumva agaca mpemukira nkuku nuko atari umuntu mwiza kuza ngaje kumva ngene okay sindakwanka sindakwifuriza ibintu bimugabo ubuzima bubandanye nanje ubuzima bwanje bubandanye sivyo rero nimba mushobora kumarajenga kuba ubwo bugenzi ushobora kubandanya harabaye ico kintu kibi nuko ari si ikintu ki normal avyumva kuko si bose bishobokera si bose bishobokera niyo mpamvu nakubwiye amakode gushiramo amakode mu mutwe urazi ko ari igihe wicara ndamubaha deja kandi n'ubuzima bwiwe nawe ndabizi ko ari uko nanje ndamwubaha none sizi ikindi kintu cyo tuma tutavugana bishaje ndibaza ko ari normal urazi hozi hari igihe twebwe abantu twicara tukavuga ngo baraturoze tukaguma tuvuga ngo miye ngo barandoze kumbe wowe ufise ibintu vyinshi mu mutwe ufise abantu benshi ufitiye amabifu utuntu twose tuburofa n'ubuzima n'umushobora guhinduka umurozi wa mbere ni wewe umva wewe nyine ushaka kwiroga mu mutwe uko uravyumva iyo urekuriye umuntu haraza ibindi bintu bishasha uko uravyumva none nk'uko haheze imyaka nambaro 7-8 twarahebanye naho twarapfuye ibintu bikomeye byatari twoca tukuma tutavugana kweli uko uravyumva gahoze numva yuko mu myaka 8 n'umwana yavutse afise imyaka 8 akuzuba nubona ko umuntu yiroga wenyene donc nukuvuga ngo ni wewe wenyene utemera yuko ibindi bintu bishasha biza okay ndafise n'ikindi kibazo urabizi ko wowe ushobora kumva amahoro sivyo kumva ko ex wawe nta wona muvugisha mugasanga wewe ni wafisi ni wadashaka kuvugisha uravyumva ugasanga umuntu nta communication nimwe ihari ntivyakuvuyeko bisigura ko niwe afise ibibazo ega ni bimwe Chanel yavuze kare abashaka gusanga hariho umwe muri ababiri ati yakicanga yigeze yemera yuko biriya bintu byaheze canke ivyo toka ibintu wamukoreye atakwabarira adashaka no kukubabarira kubera ko udashaka kubabarira umuntu Imana honyene Imana yavuze ngo tubabariranira nakubwiye turabakiristo tubabariranira mugabo wa muntu mushaka kumugisha ku nguvu adashaka erega umuntu ashaka ku nguvu gusa muri wewe wowe ntakibazo na kimwe ufise yes kandi arakuvugishije uramwishura sivyo mugabo wewe uwo muvugishije ni nkaho mengo uri umuzimu uyo rero ushaka guforsa yiha amahoro na kiruticho jipe amani ibindi biraza pole pole kandi kindi naco ozi none umuntu mwigeze gukundana akujije urumva ico kintu gukundana bigenda gute kugira ngo umushavure ivyo bihe vyose shamwigishe uzimu ukacusanga waramaze no kugira no kubaka urugo urafise umugore urafise umugabo mugabo umushavure mu ex wawe none wumva bizogenda gute none shushu wowe ko twabwiye ko ufise umwe kandi tuzi ex wawe uwo ex wawe ndiko utamwemera ozi kandi tumuzi twese ndisubiriyemo ubu ndasubiyemo kandi James umu ex umwe nta wundi okay basi wundi niwo mukundana ubu unye umu ex mwarasubiranye ko dukundana none umva ari umu ex oya kora ko twe tuzi ko ari umu ex yose umu ex ni mwarasubiranye nimba atari umu ex mwarasubiranye uwo dukundana arahari ariko umu ex mfise navyivugiye n'umwe arahari kandi turavugana turanicaranye
kandi hari igihe bishika tugakorana n'akazi yes tukora akazi kamwe dukora n'akazi kamwe nta rwanko rurimo arafise n'umugore wiwe naranabapostinze hari abantu benshi bambajije ngo ivyo bintu birabaho kuposta ngo umu ex wawe kuposta ngo umu ex wawe ngo yagize ngo ko yagize ngo dote nansi ni felicitation est-ce que ni bibi kubiki abantu baba bashaka yuko abantu bangana ama energy ari negative atuma yica uwo muntu nyene ayafise jewe nta bintu nzoshavurira bizontununza umutima nzosaba ikigongwe be happy bakiyimye nzoba nagisavye n'imari zo yacumvise no muntu nyasaba ikigongwe nzokimuha kuko sinzotunuza umutima wanje kuko kwiroga ni wewe nyene wiroga c'est ça être une chrétienne voilà mama passe padiri tutarareka ndabwira ikintu kimwe irya ndirimbo yanyu ndazikora inshuro nyinshi mugabo dernièrement nibaze ko nari ruguru niho nabonye ingene ihera uzi sasa wayibona gute warayigeze hagati niho nabonye ingene ihera mugiye mw'isengero ndavuga okay banza muri gato histoire imeze gute akabandi hama achahura na padiri pastor aja ukampenda hivyo yes bica bihera umwinjije donc muri n'indirimbo bivuga umukobwa yahindutse ico donc nibaza yuko bijya urazi ko vyama vyabaye ugasanga abantu barakundanye badasanga imibereho mukobwa ugasanga umukobwa arahindutse okay shaka muturirimbire mwese muririmbe ariko zije nakaju kanje kari ahubwo kibazo niyo mpamvu ngende niyo mpamvu muramfasha ka atuta bose amajwi yaba ari live aratese niyo mpamvu nase ko aririmba wenyene udashizemo akajwi kiwawe uratufasha nawe nta kibazo wigeze kuririmba muri chorale mwiza we nibashake bavyumve voilà baby you are my chosen eregundutira bose mwiza we nibashake bavyumve baby you are my chosen eregundutira bose la 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 ngo ntayo nzi yakwemeye ngira greffe namubwiye uyu mubona ico ni ikintu ciza cyane ozi ni ikintu ciza cyane kubona umujournaliste ashaka kumenya indirimbo y'umuririmbyi wari we wese ni ukuvuga yuko ivyo bintu baba bikurikirana tumenyereye namubwiye iyo ndirimbo nkiyibona notification narire ndavuga baba jama nani ibintu batugiri yari nka surprise Jean kubabona mu ndirimbo imwe muri babiri twe tuzi ko muri aba ex ni nka surprise ni nko kubona bizbana ari hara mu ndirimbo imwe hama nawe iyo twaririmbana nivyo ari gutangaza ivyo womengane mwese muri ganyaganya Jean ni business reka ndakubaza umu ex kuri wewe ni giki kuri jewe yes nenda bwira ikintu kimwe we jewe sinakunda ndabiga meme afite turashaka kwanza nishura kwanza jewe aba ex bashima banje bose presque bose aho twagunya en contact n'abagenzi sivyo n'abagenzi mbwa pana ngene ngo ubugenzi ngene nk'ukujya aho duteye nk'uko tuvuga none twe twari mu ex wawe oya no ayo wowe kwa umugenzi sivyo mvuga n'abagenzi ubona ko mvugana n'aba ex oya none uvugana na mu ex gute uvugana na mu ex gute yambuniza kubanza ku mastati nguko manta ku mastati none twe twagize mwebwe mwagiye mwakoranye indirimbo sivyo plus iga ndirimbo ari emotional turasangiye akazi dusangiye akazi we no mu ex wawe mwasangiye akazi none reka ndakubaza ni hamagara umu ex wawe kuri plateau peut-être ko nawe mukoranye indirimbo après 7 ans ntituzi ujye mwaka wa mbere mwari gushura ku ninde ari kubaza ubundi nuranyishura reka tumubaze ni hamagara umu ex wawe kuri plateau nande navuze peut-être no na bintu ufise byo kumubaza ex wawe ubaza ko ufise umwe bon n'importe okay uzoyisemwo umwe ndamuzana je nzomuzana ni aba afise ibintu byo kubwira abantu kandi uzobivuge ega nico kiganiro mu ya matitre nico kiganiro ega nico kiganiro kirakenewe
ifo kuraba ukagikreya zurahamagara aba ex kandi nibyo ni rega ibintu ni bukebuke nkuturatwiganye muri emission kuko hari abantu babishizemo inzigo yuko umu ex umuntu nimushaka kuvugana ni umwansi ntashobora kuba umwansi kuko avuye ko mukundana mwageze kuba basa abagenzi rega ivyo bintu muba mutavugana nyene ivyo muba mutavugana nivyo bikwega ibindi ahubwo iyo murinze muvugana bari sawa harabaye urukundo hagati yanyu sivyo none gute uwo mufata nk'umwansi wawe muri présent par exemple sumwansi sivyo niko mufata mugabo ntaguma ari umubest none mubesto mubiki umubesto niki umumeilleur ami none cyane nakubwiye ko arafura mubwiye ko nagwaye ndiko mvuga kuma muvugana none twavuganye gute twebwe none nze ngaha wadutumiye ntiwadutumiye mu kiganiro wanumiye nawe wamutumiye ninjiye mva cyanda mutsa abandi bose cyanda musimba cye nicara muga yaba bikiri bishasha wari kushika umuramutse kugira ngo muramukike oya bikiri bishasha nawe uravyumva byo bari ivyo nyene uriko uravuga le présent oya nyene ndiko ndavuga ati c'est vrai hariho periode mufitanye amashavu n'aba ex bawe sivyo indi periode uvuga ati mwege turakuze n'ubundi zo guca imbere byo guca ku muntu n'umuramutse kandi mwarigeze kwa mukundana ugasanga mwabirana mbwa ukiyagiye ni nk'ubugenzi navyo nk'ubugenzi none abakundana ubu ni bashwana mbwa ntibarahebana gusa barashwana ayo nigiye batavugana nabo nyene yes mbwa basubiranye bashasura muri bishasha none kubeki urazi ko kandi kiri dangereux nuko mushaka gusubirana oya vyoshoboka gute deja arafura amaze kugira ubundi buzima urabizi ko mwene ko yahaze imyaka no bigeze kugushikira wowe byamaze kugushikira wowe kwe kibaciye umugani ngo aho kaciye iyo migani siyo abakura mbere uwo mugani nawe nemera kuko uyo mugani wenyene ubutemeranye n'umutima aho gaciye narwango ayo video nabonye ryari yaba divorce le fait ko mugeze kubana mugakundana mukagirana ibihe vyiza etu murashaka guhura ugasanga muravyibutse muvyibutse amaheje mu uyo ni wewe bivana n'umuntu uyo ni ozi ni abantu benshi bishikira maze kukubona we na ba ex office ahubwo office aba entretemps nabikubwiye ozi nyabikubwiye niko babita mu commentaire mutubwire mwebwe mugumana n'ubugenzi we na ba ex office we cyane ko gitwasiye we na ba ex office ahubwo ufise aba bande touche abantu bazi ibintu by'umupira afise abakinyi bari kuri bande touche n'aba benchere bisigura ko barashobora gukina canke bakajya bench canke yes jamais bituganye none ko kujyose nisibira ko twosira n'aba ex muguvyo basi mure kwigirisha ko bibaho birabaho ariko rero nivyo ndi nakubwiye bivana n'umuntu basi mugo muratse ko bibaho kandi nakashika kenshi sinabaye Jean muhuye mwese mutari occupé Jean ni mwarabanye mugabo muhuye mwese muri singo yego birashika basa murasubira birashika ariko je shaka yuko no nivyo ushaka kandi wowe waramaze kuronka umugore Channy Queen arafise mwebwe ni muri protéger ni bon mbwa bajyana bo batari protéger badafise abandi bantu je ndi engagé déjà sino kuba protéger gusa kuko niho protéger nimba ari Imana yanditse gashoka kuba ariko icyo mvuze cyakindi utemeranye n'umutima wawe kwiyo histoire yaheze n'ubundi uzosubira inyuma voilà kandi uzosura kubabaze usiguye neza vraiment azosura kubabaze wewe kwa professeur wewe kwa professeur wa bien sasa sio kama uzio kwa shindo sana cyo kuvuga buhoro ntitubigise tubikatire ngaho okay mutubigire basi ambiance gushutinga video imeze gute muri video positif yes muvugana ambiance kuri jewe kuri jewe nabikoze kwanza nk'akazi ndabikora numva yuko tangorane hari kuko nta bindi bintu biri mu mutwe wanje byo kuvuga ngo ndi kumwe n'umu ex canke ikiya nabiharuye ko arakazi byari bimeze neza ahubwo nanje nziko namuhaye amahera siko yandishe nanje nziko agafaranga nakura kazi yego kandi Chanel hanari haba hari ambiance itesa itovye amajewe ase simba kandi kusemena wewe shikina nibani yaga ichi
paka nawe ni kuseme sema ni turi kumwe muri emission mvugira nanje arabivuga hanyuma ni wagenda okay batakushakia kama utaki kunisema sawa basi nibiseme arafro nange narateza afise inkuru za pawu yiwe afise inkuru voilà nabaze gura na pawu yiwe barateye inkuru zatari donc urumva ahantu haba hari ambiance itese iyo nibaze ko yaza guhura na numwe afise vibe idatese agatora numwe ari numwe ex ni zari kujyo vibe yama silent vibe yes ni zari kujyo wewe ama commentaire balance après ameze gute yindirimbo ama commentaire benshi donc ni posting kwanza ifoto yo muri tutanga posting ifoto kwanza yo muri video avant video taraso abantu bose akomaza mwasubiranye ndarose mwasubiranye habaye iki mwari mubiki nkabwira none kugira yuko mubone ko abantu basubiranye habaye iki ko iyo foto nta kintu cyataye cyerekana ko dukundana kiretse gusa ko bazi ko twakundanye ya benshi barambaje yari yamaze kugira ta civil cyangwa yari yava yari yava yari yava yari yava gato ndabipostinze harageze naho nzimya telefone mvuga none baguma bambaza ko twasubiranye hababonye iki kubera ko baranduhisha urumva sishobora no gukorana nawe indirimbo ndushobora no kwifotozanya basi bimeze gute ni bimwe nakubwira nyine babiri mu nyuma niho rero baciye babona clip bamwe barambwira ati kumbe muravuga none yaranyiciye naramwiciye turavugana nyene abantu so kandi rero abantu bazi ko abantu ni babi kenshi uzi yuko abantu bashobora no gutuma nka madame yo yashobora no kuyumvira nk'ibindi bintu bivanye n'amajambo menshi cyane umusheri wanje ako nibaza yuko sinzi bo le fait ko bari babizi nibaza ko ça vous protège naho abantu kuvuga amajambo bavugira kera wewe ni yagupushinga yes zirondera gitari kandi ni ibintu byiza cyane byose bazi ko bitaba kenshi iyo inzu ngo umugore agusupportinga cyangwa umugabo tuba karorero ku bandi ba ex urafite imbivuga uko oya bimva tuba karorero sinzi indirimbo cyane muje mu mutwe okay wowe ama feedback yarameze gute positive vraiment nta bantu bazanye mu commentaire basubiranye na gitari ahubwo benshi barabikunze indirimbo uravye feedback yayo bari bashavuye nanje ndimwo yasoye indirimbo yabaye hit haize igihe ntarasore indirimbo yindi ari mu biki bimeze gute après rero surprise tara ndibaza umuririmbyi wese afise ukunye nakora yes kandi bivanye n'umwanya abafise je narifise ibintu byinshi nkuko mwayobonye ya predote kandi nariko ndakora EP nirahera muga igiye guhera en tout cas feedback y'indirimbo ni nziza uravye n'ama commentaire kuri YouTube ni nka 700 combien commentaires en tout cas ni commentaires ziri positive vraiment ndabishimira Imana kabisa en tout cas abantu barakunda n'ingendo ririmba naho franye nifise vibe ni yarno yikoze ego niwe dukorana imisi yose wagiye hari canke yaraje mu Rwanda nari mu Rwanda kabisa Channy wewe ndirimbo yawe nigari wenyene jewe nje gituma arafavuze ngumwe wose afise nkinakora banga je ndashaka kumara n'umwaka nasohoye ariko byose bifashiki bifasha yuko umuntu ashobora kwicara hasi akiyumvira ashobora gusohora byinshi cyane ugasanga nibiko nibisobanutse kwa ndabivuge ndabivuga uko ugasanga nibisobanutse cyangwa ugasanga nibiryoshe ozi indirimbo udasanga zitaryoshe kubera iki cyangwa usanga zose zirasa ko utari kuriha umwanya nibaza ko ari nkuko genda ndiya umwanya muremure kuko iyo wiswe izina ry'umu legend fo kurigenderako they call me queen entretemps afise indirimbo nkunda muri album yiwe the colors niyo ndirimbo yitwa colors yes indirimbo nziza vraiment I come from afar but no one knows me. I saw the feelings I feel this aura undercover
narayibitse wisdom nayo nataye. The colors deceive you. Sometimes your shadow speaks to you. You find yourself in the woods, singing the blues. Ooh. Yes, I. Singing the blues. Wow. Merci beaucoup. Kari sana. Kumbe arayizi. Kari sana. Asante sana. Indirimbo nziza vraiment. Ndayikunda kabisa. Niguye yanje Merci indirimbo. beaucoup. Yeah. Uzi ase. Uririmba neza shusho. Yo, merci beaucoup Channy. Natwe kuma twibwira inshuro nyinshi mugabo nyine amakarite nyine nta Ndamaze kuryoha. Ndo yetu. Ndamaze kubibwiga inshuro nyinshi ariko iyo bivuze kandi. Ndo byale cousin. Yeah. Ndo yetu. Turi mu ndirimbo yo The Cousins. Kukanu yo ndakaronse gute. Janda za kuba wa nditwa gute. Itwa gute. Ujya wundi agira Bams. Bams na Olga mshize. Yeah. Okay, muririmba bahitse kana numve ko nza kusanga ndayizi. Indirimbo The Cousins. Izo lugha zetu. Tote kuzipaka kutu. Lugha zetu za Kibantu. Izo lugha zetu. Tote kuzipaka kutu. Lugha zetu za Kibantu. Wewe. Mbona nakunze muziki pake? Yeah. Kabisa. Wewe ni number 1. Prove. Niwa zamani sana. Yeah. Yindi ni. Ni nishi twibuka. Ngira twarazibagiye. Ni nishi vraiment. Yeah. Yari album. Yeah. Yari album The Cousin in the Game. Wow. Yeah. Iya muziki ya kera ariryoshe. Cyane kabisa. Ndashaka gusubira kera. Okay, byaragushikira. Ukirudia zamani donc kuna cible ba ex. Ariyo birashikaje nkaja kurunda indirimbo za kera. Acha wumva umengo nanje birashika. Azi ko ari umugenzi wanje umwe. Nakunda kumubwira azi ko je nkumbuye kera nkiri umwana. Urikumbura kera. Akacandaba akanda urujisho. Ngo yosha niko warubayeho neza. Ngo jema nisubije kera. Nacaniye. Nukuri oya ubunye ubuzima busigaye gukura nivyiza muganye gukura hari gihe biruhisha gukura gituma biruhisha no kucutangura kuronka ingorane nyinshi ubuzima utangura kubona ubuzima buri positif negatif yeah. Anyways bakunzi bacu mwakunze kino kiganiro ntimwangikunze mutugira amakomante mugabo gikuru nuko nshaka ko muja gukora indirimbo y'abantu babiri kugira murabe ukuntu backteens uyu mukobwa yakinye ari karangura umogi sanga ngurumogi narumogi nani musino no ni script gusa ni ibintu bapanze hajya ninde yapanze script ni era yego bivanye n'ukuntu mbeze indirimbo ngene meze n'ukuntu indirimbo imeze amajambo arimwo niyo mpamvu yakoresheje bijya kuko na Arnaud yaramfashije muri studio bari kumwe na Bamso kuri iyo ndirimbo okay iri eglise ni yahe iri eglise muhereza Saint-Sauveur mukiza mweranda aho sengera munyakabiga umego wamenga na hano ruguru wamenga video ukuntu meze twakoze yari 6h du matin kandi n'ubwa mbere vraiment Naila ni atako yari jambera kuzajya amasaha yari amasaha barabyemera no kusha musengera muri video barabisabye nale reka ni hajya hanze twabikoze yari hanze oya none isengero ni rya bose none iyo abantu bagize mariage canke bateme ni bafilme iyo ni muziki nta bihuriye byose ni bimwe na bateme mariage none bafilme musengero ni baririmba sinibaza musengo ni baririmba mugapana ntibaririmba mwizawe nibashaka none babonye none ntibabonye gusa ari umuntu ariko arafilma ntibamenye icyo ariko arafilma kandi yari afise voyage icyo gihe kandi je twategeza kuvyuka kare ko nafise voyage nari muri voyage kugenda mu Rwanda donc twavyuse kare 5h
ibaze ya 5 heures imiziki iragoye cyane imiziki iraruhisha byoroshe kabisa mwe mumaze imyaka myinshi muko murakora umuziki hari amaze kugera aho mwumva mudendebukiye mwumva ati ndondere business yindi nkora cyane jewe ya ndamaze kenshi kwiyumvira kubiheba ni industry yacu bifitiye mu ruhara iraruhisha urakora imyaka myinshi kubura ntacu uri kurakuramo ya ntacu uri kurakuramo wagenda kuri Facebook ugasanga amakomantere mabi bagututse urumva ukumva umenga usara kwiyumvira mpamvu akora gutuka basi ko bifise nuko ikintu kiri muri wewe talent ufise bigoye kubiheba yes gusa yes emotionnellement mu mubiri hose talent ufise cyangwa ugasanga ikindi naco ari ikindi kintu bataza abantu ari usanga umuziki waragucaguye nubwo ugenda ukagira gutyo ukaguma gusura mu muziki ubwo nkaje mparuye kangahe maze kwiyumvira kubiheba nukuri sindakubesha kandi ukabivamwo ugasanga ukira none nkavuga je ndabihevye ibi bintu kuko ndarushe kubera imvo nyinshi so ukaca usanga rero abantu bakoguma bakubwira kubiko utayikurakora ibiki n'ibiki va mu bunebwe nka je ndyo jambo umwaka wose utaronse show tu imagines birababaza mugangene bisaba consistency kugumako determination gusa igihe bigoye uzi kugumako ari ufise famille na mana bivuze muri industry yacu yes sico kimwe no mu Rwanda par exemple cyangwa muri Tanzania sico kimwe mugasti nibaza ko nkatwebwe nkanje nibaza ko mfise espoir ko umusoma bizohinduka espérons birashobora guhinduka mugabo ugasanga twe naco twaronse bironse abandi bizoba ari vyiza navyo nyene mugabo uvyumve mugabo ko biruhisha nkaje kandi turacakora turacakora nuko nyene rero ijambo ry'ubunebwe ndaryumva kenshi kuri jewe ariko nibazi ingorane mfise kandi nta numwe ashobora no kubimenya kuko nturi bugende hajya ngo bibabwire nta nuwo bisigura ngo bitahure n'ubundi niyo mpamvu ndakubwira ni petese umuziki urashobora kugucagura byoroshe kabisa ko nyene rero usanga umuntu akora agenda akora kuko hariho n'abandi bagiye ntibagaruke cyangwa asanga ararimbye indirimbo zibiri ariko agarutse niba mu mwanya iyo ni manque ya support support yihe nataza akarorero par exemple uko urakora umwaka wose par exemple nuranse show gute usubiza amahera ayo wainvestise mu muziki wawe ni vyoroshe uzi nizoroshe kwinjira muri studio kariya studio audio clip ni vyoroshe vraiment zirgumiza ko hama musunge bazobona ati uyu muntu muri karakora nawe nutwo turamurenganya yego bavuga mu gifaransa qui ne risque rien à rien twanya dukora ariko nyine abo vyiga bavyumvise heureusement ko haje nigasho y'abarundi ya 100% kandi twabonye abartiste benshi baranonsa ama stage en tout cas abantu ni bo kuri Beirut en tout cas courage vraiment yego nabandi babikore nkuko Alida Audrey en tout cas courage kabisa ikintu cyiza anyways kugira duheze ikiganiro je nibaza ko ngira nje bagira badakunyirukana mugabo nyene bizi ari ryoshe n'usagenda ntayikoze mcangiye yari muri mode ngenda bashimire cyane vibe yes en tout cas merci beaucoup kudutumira tuzogaruka kandi muko batumusana emisi kurikira ni yashane kyo n'umwana we muri girlfriend yikurikira nayo ni ya ex wa Ozi okay yikurikira nayo ni ya arafu n'umuceri wiwe voilà turaje kuzipanga okay exclusive amikurikira nayo nje nzoyigirana na Nuru nozo n'umuceri wiwe wowe na Nuru n'umuceri je Nuru je Nuru ije nzobandi mu kibazo cyane ni wozo uri umuhosi ukuntu sawa kamera ibona bon sawa Nuru wavyumvise turonse umuhosi mushasha ça futur ex John est là okay merci guitare murakoze cyane aussi reka shimira abadukurikiranye bose kuva du début à la fin merci kuba mwaryohewe iyo mutaryohewe twari kubabara
kaya mugani waba waryohewe bitubwire mu commentaire bitubwire ati emission yari vibe yari tovye ari tesa hama tugire ko haje kubakora ibiganiro vyiza hama ikindi naco mufashe partage mugabo ntimwibagire ko indirimbo ya Raflo kugira ngo mumudugirize aya ma viewers mudugirize aba subscribers kora ko biratera intege naturonka ayo masho mugabo abana ko yakoreye abantu bakakira igikorwa neza biratera intege umu artiste donc nimugende muyirabe muyihanahane nuko indirimbo biraryoshe vraiment ibishe sinari kuyiba ko commande nuko iryoshe genda muyirabe hama muyisharing hama muyivibing ko muyirungikira abasheri wanyu abo buzima buryohe n'andi ma commentaire menshi n'ama commentaire bwo mwongera ko mubwire ibyo bagye canke ibyo babihiye canke ibyo kongera mu ntavyo nzi ibintu nk'ivyo woye hama merci beaucoup à très bientôt ku munsi w'ejo bye bye